Ndabahaye kaze mwese muri kwankurikirana mu kiganiro canyu twibakira twongeye duhanurane nigano cyari ku bwanyu kugira ngo abantu bagikurikirana bose ubuzima bwabo bushe kubakika neza. Kuko urashobora usanga uhuye n'umuntu mugasanga ubuzima bwiwe bwaramaze kononekara, bwaramaze gutatana. Mugaye yahuye n'amajambo nkaya aya majambo nkaya azayubaka ubuzima bwiwe. Aza fortifier son homme intérieur. Aza amuha ubwenge kanaka canke ubumenyi kanaka bigatuma uwo muntu ashobora kubaho ubuzima nifuza kwabaho no kwisi. Mu biganiro byaheruka turabwanye ibintu bitandukanye. Turabwanye mbega urugo niki, mariage niki. Navuze ngo mariage ni umugambi w'Imana uhuza abantu babiri badasanga igitsina kugira ngo bashobore gushitsa umugambi w'Imana kuza bwabo. Navuze ikindi kintu gikomeye cyane. Imbere yo kuhura n'umuntu muzobana hari ikintu cyambere gikenewe mu buzima bwawe. Imana yakoreye Adamu ngo yafashe Adamu imuhumekera nk'impumu z'ubugingo ufise ubugingo. Imbere ko Adamu ahura na Eva hari ikintu cyambere afise la présence de Dieu muri ndani, afise la vie de Dieu muri ndani. Imana yamufata imutwara mu itongo rya Eden. Itongo rya Eden byasigura iki? Cyari kibanza kirimo la présence de Dieu, kirimo ukubaho kw'Imana. Ni ibintu bikomeye cyane gose. Nabyo ikintu gikomeye cyane aho nyine mu gice cya kabiri mu itanguriro Imana yabwiye ngo Adamu uremewe kujya ku biti byose mu tongo ayo giti kimenyekanisha iciza n'ikintu ntuzukigiye ku munsi wa kiro ducupa ntakabuze. Hariyo instruction yahawe, hari ijambo yahawe. Aho Adamu ntiyari bwahure na Eva. Adamu yarafite la présence de Dieu muri ndani. Adamu yarafite ijambo ry'Imana. Navyo ngo wa muhungu we uri kwankurikirana, wa mukobwa uri kwankurikirana imbere kuhura n'ushaka kuhura nawe. Ikintu cyambere gikomeye cyane mbega Kristo aba muri wewe. Urafite la présence de Dieu muri ndani. Ica kabiri urafite ijambo ry'Imana muri wewe. Kwijambo ry'Imana ubugombe bw'Imana. Ijambo ry'Imana ritumenyesha inzira z'Imana. Ijambo ry'Imana ubwenge bw'Imana. Arundi yavuze ngo iyo udafite ijambo ry'Imana muri wewe ndani uburi umukene wa mbere ku isi. Ijambo ry'Imana byose mu buzima bwacu ni imfungurwa ya buri munsi. Ni ibintu bikomeye cyane gose. Navuze ikintu gikomeye cyane gose. Imbere kuhura no muzobana nk'umufasha wawe. Mbega kwa mwita umufasha azoje kugufasha iki? Aje kugufasha igikorwa kanaka Imana yipfuza gukora hano ku isi. Navuze ngo umuntu wese aza hano ku isi abafise contribution azanye hano ku isi. Ntabaje gucyo nyene. Oya, arafise ikintu azanye nka vare hadute hano ku isi. Arafise ikintu azanye nk'inyishu y'abantu hano ku isi. Ndabakaro gasanzwe mwamukurikirana imisi yose. Raba nk'ubunye isi itofise amatara. Iyo si yo imeze gute? Amatara ntiyakozwe n'abantu bose. Nicimvira umunsi mutavutse umuntu kanaka ariyumvira gukora amatara araboneka hano ku isi. Raba isi ifise amatara ukuntu ibisa. Uno munsi abantu batandukanye ku isi bariko bakoresha Facebook si icimviro cy'abantu benshi, ni icimviro cyavutse umuntu kanaka. No munsi Facebook iriko irafasha abantu batandukanye hano ku isi. Raba WhatsApp, raba YouTube, ni icimviro cyavutse umuntu kanaka arakizana hano ku isi. Raba uno munsi imiduga, ni icimviro cyavuye umuntu kanaka. Raba indege, ni icimviro cyazanywe n'umuntu. Nuvuga mu gihe kanaka hazo hari ikibazo hano ku isi. Muga uwo muntu aza hano ku isi azobaje nk'inyishu. Atore inyishu nk'ikibazo kanaka hano ku isi. Akandi kero gasanzwe. Uno munsi mwese mwicara ku ntebe kanaka, izo ntebe ni icimviro cyavutse umuntu kanaka. Raba uno munsi intebe ukuntu zifasha abantu mu manza. Raba ukuntu umunsi intebe zifasha abantu mu ngo kanaka canke hano kanaka. Intebe ni ikintu cankenerwa cyane. Rero bisigura iki? Bisigura yuko niciyumvira umuntu yari afise. Yaraje gutorera ikibazo inyishu ifise kanaka, isi ifise kanaka. Nawe uri kurankurikirana muri kano kanya hari ikintu Imana yagushizemo nk'inyishu ku bibazo by'abantu. Naravye ngo imbere yuko uhura no muzobana icambere mbega urazi igikorwa Imana igutuma gukora hano kwisi. Twararavye kuri Adamu yari afite itongo. Imana yavuze ngo rino tongo urime kandi ugirene urizigame. Umuntu wese arafite itongo giwe. Umuntu wese arafite ikintu kanaka yazanye nk'inyishu y'abantu hano kwisi. Umuntu wese arafite umuhamagaro ufatanye n'ubuzima bwiwe. Rero wa musore kurankurikirana mbega n'iki Imana kiyaguhamagarira. Ariko uno munsi naho nashaka kuvuga kandi kantu gakomeye cyane gose. Imbere yuko uhura no muzobana hari ikindi kintu gikomeye cyane. Ico nita gutegurwa canke préparation. Reka ndabakaro gasanzwe. Iyo turavuga ngo succès bisigura iki? Bisigura opportunité, préparation plus opportunité bishoze na succès. Harashobora kuza opportunité mugabo utari préparé nta succès uronka. Ikintu cumvikana. Iyo haje opportunité, iyo opportunité nkaho kajyo ntigahure nuko umuntu yiteguye, nta mahirwe umuntu aronka. Ni gute umuntu aronka amahirwe mu buzima? Nuko umuntu ahura n'akajyo kanaka, mugabo kajyo gahura n'uwo muntu yagize yaramaze kwitegura. Hariho akajyo keza ko kuzogira mariage. Hari akajyo keza kuzokubaka urugo rwiza. Nta muntu numwe kwita atifuza urugo rwiza. Nta muntu numwe yifuza kugira divorce. Nta muntu numwe yifuza kuba muri separation. Abantu bose barifuza kugira amashwa meza. Barifuza kubaka ingo nziza. Biraryoshe cyane gose. Mugabo nakajyo kahari. Tanke ni kintu umuntu yifuza.
mugabo aho kagiyo kaje ifu ugasanga umuntu yiteguye, umuntu yitegura mu buryo butandukanye. Reka mpere ku cambere. Urwo rwa mbere rwari ruri muri presence y'Imana, rwari mu kubaho kw'Imana. Igihe Imana yiyumvira urugo, yabona urugo rw'abantu bafise ubuzima bwayo muri bo, yabona urugo rw'abantu bafise presence yayo. Ko ijambo ry'Imana rivuga ku kagoroba Imana yarabagenderera, Imana yarayaga nabo. Urugo rwa mbere Imana yari yagisha, hari ikiyago c'umuntu n'Imana mu rugo rwa mbere. Urugo rwa mbere rwari muri presence y'Imana. Igihe Imana yiyumvira urugo, yabona urugo rurimwo presence yayo. Ikintu cambere gikomeye cyane kuri uwo muhungu ariko arankurikirana n'uwo mukobwa, icambere mbega warakiriye Yesu umwana w'umukiza wawe? Nico kintu cambere gikomeye cyane kugira ngo ushobore kubaka urugo rukomeye, urugo ruri mu bwiza bw'Imana, urugo rudafite umugambi Imana hano ku isi. Icambere waravutse ubwa kabiri. Ico cambere gikomeye cyane gose. Est-ce que tu as la vie de Dieu muri ndani? Umuhungu uri kurankurikirana muri kano kanya niyo waravutse ubwa kabiri kugira ngo ushobore kwiyangaje n'uwundi muntu. Est-ce que uwo muntu ugiye kwiyangaje nawe yaravutse ubwa kabiri? Ijambo ry'Imana rivuga mu Ikorino ngo umuco n'umwijima ntishobora kuja hamwe. Ugiye kura mu Isirayeli, ugiye kura muri Deuteronome chapitre 7 guhera ku murongo wa mbere kumanuka, Imana yabwiye Abisirayeli yuko atorongora mu banyamahanga kugira niba twara abakobwa babo ntibasenge ibigirwamana vyabo. Nico Imana yabuje Abisirayeli, ntimuze murongore mu banyamahanga, ntimuze murongore mu banyamahanga kugira ngo bamaze gufata n'abakobwa c'abahungu babo ntimusenge ibigirwamana vyabo. Nukuvuga igihe babikoze waje gusha intumbero y'Imana ku buzima bwabo. Muribuka n'inkuru ya Isaka niko byagenze. Ikintu kiyo umukozi yabujijwe no kuja kurondera mu banyamahanga kace mu Kanani, yavye ngo genda mu wacu mu bwoko bwacu. None musi niko bimeze. Uri umwana w'Imana kugira ngo ushobore guhitamwo umuntu, hitamo umuntu yavutse ubwa kabiri, hitamo umuntu muri mu gihugu kimwe ico bita ubwami bw'Imana. Hama ica kabiri, ico nico cambere, uwo muntu hese yavutse ubwa kabiri. Ica kabiri gikomeye cyane rero kwitegura mu buryo bw'igumbagumba. Hari igihe ushobora guhura n'umuntu yarakomeretse mu igumbagumba. Ikintu cambere gikomeye cyane nk'umuhungu cyangwa umukobwa, tangura ube restaurant muri wendani kugira ngo ivyo bikomere ufise ntubitware mu rundi rugo. Ivyo bikomere ufise ntubitware kuja kubaka urugo, kuko ico ufise nico uzotanga. Warakomerekeje n'ibintu bitandukanye, saba Imana ikorestore, saba Imana inagura ubuzima bw'iwawe, saba Imana inagura umushaha wawe kugira ngo ugende nk'ugiye guhezagira apana nk'ugiye kugira naye mu rugo. Hama ikindi gikomeye cyane, est-ce que uri engagé muri église? Nihe sengero ushengeramo? Mbega umurongozi wawe ninde? Niyo udashaka kubaha umurongozi wawe, uzaja gute kubaha mu rugo? Ilifo kuba munsi y'uburongozi kanaka bukujejwe bukuzi ahantu ugaburirwa ijambo ry'Imana, ahantu bakwigisha inzira z'Imana, ahantu bakwigisha imigambi y'Imana ku buzima bw'iwawe. Nishobora kwita inzu y'impwemu. Hamwe nuko tuva mu muryango kanaka turafise inzu y'impwemu canke ishengero, inkingi y'ukuri hano ku isi, ahantu tubwiga ukuri. Kuko ntuzoja kubaka urugo rw'ibintu utazi, ariko mu ishengero urahigishirizwa, urahareregwa, urahakura indero yo mu buryo bw'impwemu n'indero mu buryo bugaragara ituma inigiye kubaka ushobora kubaka urugo rwiza. Icambere nuko wavutse ubwa kabiri, ica kabiri nuko warakize ibikomere bitandukanye ushobora kuba navyo mu buzima. Hama ica gatatu nuko uri munsi y'uburongozi kanaka kandi ukigisha ama principe y'ubwami bw'Imana. Rero murakoze cyane, ndizera ko byabafashije. Tuzobandanya mu kindi kiganiro aho tuma twagura ngo mufashe gufashwa aho muri hose, mugira ibihe byiza, amahoro y'Imana ashibamira imitima yanyu.